Abanyagihugu bo mu gisagara ca komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza bamenyesha ko inyuma y'isango ry'igenekerezo rya 14 Myandagaro ryari ryaratanzwe n'ishirahamwe Regideso kizoba yakemuye ikibazo c'ikena ry'umuyaga nkuba ko bobo n'ivyahuha vyahuhutse. Amatara yoyo ubuhuka byakamamaza kuva bavuga vya bintu ngo Regideso mu cyane bibiri mu yuko amatara azashigagurika byarabaye ibara ryari ibara nyene extraordinaire. Abanyagihugu basanzwe babeshejweho n'ibikorwa bisaba umuyaga nkuba ahi Muyinga bamenyesha ko bari mu gihombo kidasanzwe, bagasaba ishirahamwe Regideso gushira mu ngiro ivyo ryemereye abanyagihugu. Abantu bakimyozi bariko barambwira bakimyozi arasudira ikibo karabayahinga ariko abantu bafungura kumvo yuko bagiye gukora ushabora amatara. Ejo dusaba leta nibyo mu bubeshi ishire mu kuri abo bantu bakora muri Regideso navyo metero n'amazi bavugisha ukuri. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba kugira agire ico ashikiriza.